Inkuka ya misi igira kabiri kuri katedrale yitiriwe umushahu utatoye wa Bikira Mariya yo mu gisagara ca Ngozi yatangujwe no guhezagira ibisandasanda. Nayo mu nkuru nziza y'uno munsi bakaba bagarutse kubijanye no kubabara kwa Yezu Kristu, aho abakristu basabwe kuzokwikorera umusaraba nk'uwo yikoreye mu ndwi nyeranda bagiye gutangura mu gukundana no gusabikanya. Nabasaba yuko mwindwi nyeranda mwogerageza gufata akanya umwe wese ku ruhande rwiwe akagira ati mwibi bintu Yezu yabayemo ni hehe jewe meze nka Yuda, ni ryari ngurisha Yezu, ni mubiki ngurisha Yezu uno munsi, Yezu ndamugurisha gute, Yezu ndamutanga gute kumwe kwa Yuda. Hanyuma naho mugire muti mwibi bintu Yezu agiye kubamwo indwi nyeranda jewe meze nka Petero gute, ni ryari ndamwihakana, ubwambireho namwemereye kama bagufashe n'abazo bamfata bakwambe nanje babambe bakwishe nanje bice emwe naho botwica nzopfira impande yawe. Ni umuntu wese adora ati ni ryari nanje mbwira Yezu ati jewe nzokugwa inyuma, jewe aho uri hose nzokuvugira, hanyuma ugasanga ducitse nka Petero tukamwihakana. Ni ryari twihakana Yezu? Hanyuma rero muce muba hakumwe kwa ba munyeserene nawe yakira umusaraba Yezu, mugende mwakira umusaraba Yezu. Burya hari umuntu ashonje Yezu atwaye umusaraba, ugomba kumutwaza uwo muntu muhe utwaja. Burya hari umuntu agwaye Yezu wayikoreye umusaraba, mugomba kumutwaza, genda uraho umuntu agwaye utwaje umusaraba Yezu. Mugomba gutwaza umusaraba Yezu, gende murabujya muntu yatumbiye mu iyo miryango yacu atagifisa amahoro ku mutima, umuremeshe uti nawe Yezu arakukunda, urashobora kugira amahoro, uzo gutwaje umusaraba Yezu. Mwino ndwi nyeranda dutwaze umusaraba Yezu, kandi nawe azodufasha. Amen. Umunsi mukuru w'ibisandasanda rero werekana ko abemera bo mu idini rya Katolika binjiye mu ndwi nyeranda, ukaba wamuhimbazwa ku munsi w'Imana ukurikirwa n'umunsi w'Imana wa Pasika.